iyo ufise umugore w'umuhanuzi mubi agukoresha amakosa menshi, ari naco gituma kenshi tubona no mu miryango yacu, ubona rimwe na rimwe usanga hariho abagore baciye iwabo bagaca abagabo babo bagaca, ntibasubire kuraba abantu b'iwabo, ntibasubire kubavugisha kubera imbaraga ziri mu mugore. Haleluya. Kuko abagabo bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana ndakuninahaza, Mana ndagushize hejuru. Uri Imana nziza, uri Imana irinde intambuko zacu, uri Imana idutunganiriza ibyiza uko bukeye nuko bwije. Kandi naryo sezerano dufise nk'abana bawe, Mwami Imana, kudutegurira ameza imbere y'abansi bacu. None ndaguhimbaje muri kino gitondo ko waduteguriye ibyiza, Mwami Imana, kuri uyu munsi, kuko waturinze kandi watuvyuye amahoro, kandi n'ubu tuvyukiye mu ijambo ryawe Mwami. Ni ivy'igiciro kinini, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuba umunsi umwe gusa imbere yawe biruta kuba hanze imyaka igihumbi. Rero turagushimiye ko tufise uwo mutima Mwami Imana wo kugushima no kukuninahaza, ni ivy'igiciro kinini. None Mwami Imana sengera ijambo ry'uyu munsi kugira ngo rize gufasha abamama bagiye kumva, abagore b'intwari babaye bigaba n'ab'intwari bakoze ibikomeye, hama bashimwa n'Imana. Kandi n'uyu munsi tukaba tubigirako. Reka rero tube ivyitegerezo natwe Mwami Imana, mu ngo zacu, mu kibano cacu, aho dukorera hose Mwami Imana, tuba abagore bahesha icubahiro izina ryawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yashyize ku mutima wanje uyu munsi ni ijambo ritwigisha ingene umugore ashobora kwica canke agakiza. Kuko Imana vy'ukuri yaremanye umugore ubushobozi bukomeye kandi vyo muvyumva. Iyo rero ukoresheje ubwo bushobozi Imana yaguhaye nabi, wica vyinshi, ariko iyo ubukoresheje neza ukiza vyinshi. Rero tuzoganira ku bagore babaye ibipfu bituma hari vyononekaye mu miryango yabo kubera inyifato yabo. Kandi tuzorabira hamwe n'abandi bagore bakoze ibikorwa vyiza cane bituma ingo zikira, zituma imiryango ikira, zituma ibihugu bikira. Kubera iki? Kubera inyifato yabo, kubera bwa bushobozi Imana yagira iki, yashira mu mudamu. Rero mpanura zina mudamu wese vy'ukuri azokurikirane ibiganiro, ubutumwa azobukurikirane kugira ngo yisuzuma arabe vy'ukuri ati mbega jewe uyu munsi ndi umugore ariko arazana impinduka, ndi umugore ariko arakora ibikorwa bifasha umuryango, bifasha societe, bifasha. Kuko ubundi hari ico waremanywe kandi Imana iragihagazeko cyane. Haleluya. Reka rero turabire hamwe ingene turabe ingene Eva yifashe nabi bituma n'isi uyu munsi rimwe ingorane kubera inyifato yiwe. Haleluya. Inyifato yiwe yakwegeye iki? Yakwegeye isi yose. Kubera iki? Kubera imbaraga ziri muri we zatumye n'umugabo we adashobora kuresista. Haleluya. Reka rero dusome mu Itanguriro igice cya 3, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Haravuga ngo uko icyaha cyatanguye mu isi, inzoka yarusha amayeri ibikoko vyose vyo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri ritongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku giti vyo muri ritongo turemerewe kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni vy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba namba ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti ko
kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa, kimenyekanisha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahaka n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amen. Murumvise ingene Eva yabereye igitsitaza umugabo wiwe, yaramubereye igitsitaza gikomeye, bituma isi igira ingorane. Muribuka yuko Imana imaze kurema Adamu yaramubwiye ati, Adamu, ati iri tongo, ibi bintu byose birimo byose kuva ku cyambere gushika ku cyanyuma urabirekuriwe kubiryako. Yari yaremye ibiti byinshi cyane, ati urabirekuriwe kubiryako, atariko ikintu kimwe kiri hagati mu itongo kimenyekanisha ikibi n'icyiza, ati ntuzukijyeko. Adamu aravyemera. Hanyuma ngo umunsi umwe umwansi w'ibyiza ari we Satani ngo yihindura mu nzoka, ngo araza abwira Eva ati, Eva, ati mbwira, ati mbega harya, ati ko mbona iri tongo ririmo ibiti byiza byinshi, ati byose murabirekuriwe kubirya. Eva yishura inzoka ati, oya, ati hariho igiti kimwe, ati ibindi byose Imana yarabiturekuriye, ati byose tubirye, katariko igiti kimwe kiri hagati mu itongo, ati cyo yarakitubujije ngo ntitukijyeko. Hanyuma inzoka iramukwega kwega, ati reka, atariko urabonaga ntuza, ati Imana, ati Imana hajya ntuza ubwenge bwayo, ati razi neza yuko hamwe mwokijyako mwogira ubwenge nk'ubwayo, mwogira gutahura nk'Imana. Hanyuma ngo Eva ngo aracitegereza kuko umwansi yamaze kumubibamwo imbuto mbi, yamaze kumubibamwo imbuto mbi, atangura kwifuza, atangura kwihweza, atangura kwiyumvira, ngo arasubira agenda araba ca giti arakihweza, ngo abona ngo kirabereye kuribwa. Haleluya. Ngo acagira iki, ngo acagenda aracamura arakiryako. Hanyuma azanira n'umugabo wiwe, kandi umugabo wiwe arakira ararya, azi neza ikintu bavuganye n'Imana. Kandi urumva ko na Eva umugabo yari yarabimubwiye. Ikintu cyantangaje cyane gose n'ukuntu ubona ngaha muri Bibiliya nta hantu na hamwe Adamu yigeze agerageza no guharira n'umugore wiwe. Nta ubona bigeze guharira amubwira bibukanya, basi atuma munanira ariko bibukanije. Ngo arakira ararya ngo ahereza n'umugabo wiwe, ngo nawe ararya. Urumva? Kuko urumva umugabo yari yaraheje umutima wiwe muri Eva, yari yarawuhereje muri we. Bisigura ngo iyo ufise umugore w'umuhanuzi mubi agukoresha amakosa menshi. Ari nacyo gituma kenshi tubona no mu miryango yacu, ubona rimwe na rimwe usanga hariho abagore baciye iwabo, bagaca iwabo abagabo babo, bagaca ntibasubire kuraba abantu b'iwabo, ntibasubire kubavugisha kubera imbaraga ziri mu mugore. Haleluya. Kuko abagabo kenshi ntibakunda no kwigora gose, ni gake biyumvirana birebire bari kubavugana n'abagore babo. Kenshi usanga ibyo bababwiye usanga bavyemera uko. Rero nk'umugore ndaguhanura mu izina rya Yesu Kristo, kubw'imbabazi ziwe n'ukuri, ubu umugore ahanura neza umugabo wiwe, ntubu umugore ata mu rudubi umugabo wiwe. Murumva ko Eva yataye mu rudubi umugabo wiwe. Arakira ararya, hama nawe amuhako kandi ararya, bituma iki? Bituma isi ibona amakuba. Haleluya. Ngo mpwemu w'Imana yaciye abavamo aragenda, kuko Imana yari yababwiye neza ati mukaramuka muriye kuri iki giti, ati n'ugupfa muzopfa. Impwemu y'Imana ibavamwo, baronka ibihano. Murazi ko Imana yaciye ibwira Adamu, atumbiriza Adamu ati kubona wakoze ibi, uzi neza isezerano twari twasezeranye, ati uzohora ujya urusha,
ubundi ibiti byari ngaho, umuntu yarya byoroshe, ibikoko ntibyarya umuntu yabana n'ibikoko amahoro. Ariko kuva umunsi ubwiza bw'Imana bwavuye mu itongo, ibikoko byaciye nabyo bijya birushe, bitangura gushaka no kurya umuntu, haba akajagari kubera umugore yitwaye nabi. Haleluya. Yagize tama. Abagore benshi tugira tama, umuntu yifuza ibintu byose abonye, bigatuma benshi bakora n'amakosa kubera kwifuza. Kandi ako kantu abagore benshi turagafise kubera iki? Kandi urutse ku muvyeyi wacu wa mbere, ubona umugore yambaye igitenge ciza, ukaraza kujya musonga umugabo ugishaka. Tama twakuye he? Kuri Eva. Kwifuza. Ubona umugore yambaye akabiju keza, ukaravuga ati nanjye ndinda kukaronka. Satani akakongorera akakwereka ingene ukwiye kukaronka mu nzira mbi. Ubona n'uyu munsi gituma abagore baguma bakora ibyaha, bagendera mu nzira mbi benshi, usanga ariko barasambura ingo z'abandi, basambana n'uyu basambana n'uri. Ni tama. Bifuza gusa n'abandi. Naka nabonye atwaye ariyoni keza, nanjye ndagakeneye. Ugakeneye, urafise amahera yo kukagura. Satani acakuzanira, acakuganiriza. Wa mu boss nakura muzi wewe arashaka kukugurira. Tama. Benshi simbona ingo zibana niyo bigo barazisambura. Kubera iki? Tama. Yavuye he? Mu itongo rya Edeni. Aho kubera umufasha mwiza umugabo wawe, kuko Imana yamuguhaye ngo umufashe. Haleluya. Yamuguhaye ngo umufashe, bijya adashoboye wewe ubishobore, ubikore. Ariko Eva kumubera umufasha mwiza, amubera kaga, bituma isi ibona makuba n'uyu munsi kubera inyifato yande ya Eva. Haleluya. Rero wa mudamu we, menya ngo Imana yakuremye urudasanzwe, yakuremye umuntu aza guhindura, yakuremye umuntu aza gukomplete uyu mugabo. Ko twarabonye ko mu itongo rya Edeni uyu mugabo ntiyigeze abona ubwiza bw'itongo, ntiyigeze abona ibyiza Imana yaremye, ariko umunsi umugore aboneka. Haleluya. Adamu yaranezerewe. Adamu abona ubwiza bw'itongo Imana yaremye. Haleluya. Ariko kubera kwa kwifuza kuri mu mugore, yatamiri mu mugore, arahendwa. Ega Satani ntazokugeragresha ikintu udakunda. Oya. Satani arazi intege nke zawe, arazi ibyo ukunda, arabizi, arazi ibyo nkunda. Ntiyu munsi ntiyonzanira ikintu azi ko adashobora kundonka. Intege nke zanje arazizi, intege nke zawe arazizi. Arazizi. Kuko inzoka yarabonye neza ko Eva ari umuntu watama, ari umuntu yifuza cyane, ari umuntu adashobora kwihangana, amuzanira icyo akunda. Nawe uyu munsi wisuzume urabe, mbega uyu munsi umwasi yo gufatira, umwasi yo gufatira, arafise yo gufatira. Rero umugore n'umufasha, umugore n'umuntu Imana yaremye, imuremana inkomezi zisumbi z'umugabo. Haleluya. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo n'umutwe, uraba umutwe ibintu biri ku mutwe, ubiraba uko bingana. Ni iby'igiciro kinini mugane biki, ariko urabe ibisigaye. Ibisigaye hari byinshi aha hepfo. Ibi n'umugore bisigura ngo ujejwe byinshi. Rero igihe utabyifashemo neza, urashobora gutembagaza uyu mutu ugatembagara. Tuzobabona abagore batembagaje, bakoze ibintu bibi, bituma izina ry'Imana ritukwa, bituma ndetse haba ibyago bikomeye mu miryango yabo, haba ibyago bikomeye. Murabona ko habaye n'ibyago bikomeye mu isi uyu munsi, konsekanse zose, ubukene turimwo, kubabara kurimo, kuko byose byavuye ku nyifato ya Eva. Imana iramubwira ati wewe uzohora uvyara ubabaye, kubera icyaha ukoze, kubera ko kwifuza kwawe kurengeje. Uzohora uvyara ubabaye, uzohora wifuza umugabo wawe umugirira atama. Murabe uyu munsi ngene abagore barushe, barushe. Umugabo wawe amwe umva agize na gatoyi ntumenye muvuma yiwe, urahangayika. Kubera ibi byavugiwe hariya mu itongo, kubera icyaha n'uyu munsi kiracyadukurikirana. Rero umenye ngo wewe nk'umumama, nk'umugore,
Imana yakuremanye ubushobozi bukomeye, rero ubukoreshe neza kugira ngo bubere umugisha umuryango wawe, ubere umugisha isi. Haleluya, kuko uri udasanzwe mu maso y'Imana. Raba amaboko, raba amabere aronsa, amaboko arakora, urabe ni byinshi, amaguru aratambuka. Ni wewe nkingi ikomeye, ni wewe nkingi ikomeye. Rero inkingi yifashe nabi n'ibindi byose birasenyuka. Haleluya, inzira irasenyuka. Nukuri urabe iyi nkingi gize naho hejuru hakomeye gute, barashyizemo ibyuma, barashyizemo ibintu bikomeye, ariko igihe inkingi bayikuyemo ibindi byose birasenyuka bikagwa hasi. Rero igihe umugore adakomeye urugo rurasenyuka, igihe umugore adakomeye urugo rurasenyuka, ibi gihugu kirononekara. Ariko igihe harimo abagore b'intwari ibintu bigenda neza. Haleluya, haleluya. Rero umuntu w'Imana ndaguhanura mu izina rya Yesu ngo ube umumama mwiza, azi icyo yahamagariwe gukora, umenye n'icyo wahako gikomeye kugira ngo kibere umugisha amahanga. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza ku rukundo rwawe n'ineza yawe. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndizera ko ari cyo riza guhindura mu mitima y'abamama mukunzi mwiza. Ndazi neza ko uyu munsi bashobora kwishira ku munzani bakamenya uko bahagaze n'ingene bagenda, kugira ngo babere umugisha imiryango yabo, babere imigisha igihugu ndetse mwami Imana n'isi yose. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.